Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana kugubwa neza no kuroranirwa n'ivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu c'uyu musi igitondo gishasha, musanzwe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na jewe Janvier Manirambona nkuko muvyumva mwijwi, nkuko mubibona ku bariko barabikurikirana, novuga ngo imbona nkubone nkuko bisanzwe kandi nkuko mubimenyereye. Jewe nkunze kubana namwe muri kino kiganiro igitondo gishasha. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira, tuyamediteko, tuyiyumvireko, tuyazirikaneko, tuyirirwane, tuyagire impamba y'umunsi, tuyagire ijambo ry'umunsi. N'amajambo abonekana mu gitabo ca kabiri c'Abami, ni igice ca gatandatu. Duce dusoma duhereye ku murongo munyemere dusome duhereye ku murongo wa 32 kugira ngo kumbure umuntu aze kuvyumva neza, ariko burya ijambo ndondera kuko dusoma umurongo wa 32 tumanuke twinjire ku murongo wa mbere w'igice c'indwi, tugarukirize ku murongo novuga ngo wa kabiri w'igice c'indwi. Amajambo ndondera rero tuyakura mu gace ka nyuma ko ku murongo wa kabiri, ariko mugabo kugira ngo kumbure zimwe tuzumve, dusome duhereye ku murongo wa 32 wo mu gice ca gatandatu. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Benihadadi atera i Samariya ahicisha inzara. Aya majambo twarayavuze ko haruguru, novuga ngo mu kiganiro igitondo gishasha muri bino biganiro vyarenganye. Dusome rero ni inkuru zikurikira amajambo nyene twavuganye ko. Kandi Elisa yari yicaye mu nzu yiwe yicaranye n'abashingantahe, kandi umwami yaratumye intumwa kuri we. Ariko iyo ntumwa itaramushikira, ni ukuvuga itarashikira Elisa abarira abo bashingantahe ati, ntimubona ko uwo mwana w'umwicanyi atumye uwo kunca umutwe? Nuko iyo ntumwa niyashika muyugarane, mugumye urugi. None ibirenge vya shebuja ntimwumva ingene vyumvikana inyuma yiwe. Akivugana nabo, umwami aramanuka aja iyo ari, ni ukuvuga iyo Elisa ari. Aravuga ati, ibi vyago ko bivuye kuhoraho, hari ikindi kizigizigi nkimufiseko? Elisa aramwishura ati, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uku niko Uhoraho agize, wejo nk'aya mango kw'irembo ry'i Samariya ingero y'ifu igogoretse izogurwa shekeri imwe, kandi n'ingero zibiri za sayiri zizogurwa shekeri imwe nyene. Ariko umugabisha uwo umwami yagenda yegamiye yishura uwo muntu w'Imana, ni ukuvuga Elisa umuvugishwa n'Imana, ati, mbega Uhoraho naho yotobora amadirisha mw'ijuru, ivyo vyoshoboka? Elisa rero nawe ngo aramwishura ati, uzobirabisha amaso ariko ntuzobiryako. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, aya majambo dusomye n'amajambo y'igihe tubona yuko ngo umwami Benihadadi w'umusiriya cyangwa se w'igihugu c'Isiriya, sirekumbure ngira ngo birumvikana, yateye ngo igihugu c'i Samariya. Twaravuze mu kiganiro twavuganye muri ano majambo y'imbere yaho gatoya, turiko turavuga ngo Uhoraho natagutabara, ivyo nogutabaza jewe nobikura hehe? Ndabikure ku mbuga hari ibihari? Nobikura mu bwato? nta bihari, ntavyo mfise nogutabaza jewe hamwe Uhoraho atogutabara. Ayo majambo twarayavuganye ko singomba ko tuyagarukako. Rero iki gihe ngo hateye inzara, twabonye ingene ngo abagore bagiye inama babiri, umwe avuga ati, turye umwana wawe nanje nzoca nza n'uwiwanje tumurye ejo, mugabo ntitwicwe n'inzara. Kumbure hari igihe hejo canke hirya y'ejo umuti wa kino kibazo c'inzara izura inzara
ihari mu gihugu cacu mu gisagara c'i Samariya yoba yatorewe inyishu, yoba yatorewe umuti. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero twarabonye ingene umwana yariwe kandi bukeye hari byari byategekanijwe ko n'uwundi aca aribwa, mugabo uwo muvyeyi ngo acagenda kumunyegeza. Hanyuma ngo baca babona umwami ariko aragendagenda hejuru ku ruzitiro, baca bamutura iki kibazo. Wa wundi umwana wiwe yaraye ariwe, baraye bamuriye, aravuga ngo ejo twariye umwana wiwanje, tuvugana ko uno munsi nawe turya uwiwe, none yagiye kumunyegeza. None mwami nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze ngo ntabare, ndakwinginze ngo ncire urubanza runkiza. Rero umwami ngo aca yitantamburira kw'impuzu, kuko ababajwe n'ahantu situation igeze. Imana yacu nidutabare. Rero uyu Elisa dusomye ngaha bibonekana ko nawe agomba kubizira, agomba kuvuga ngo kubigwamwo, ni uvugishwa n'Imana. Kandi murazi yuko abavugishwa n'Imana nibo novuga ngo barabishikira ku Mana, nibo baraba intermédiaire entre Imana n'ubwoko bwayo n'abantu bayo. Hanyuma rero haragera igihe ibyago bikaba mu gihugu, kubera yuko abantu batumviye Imana, abantu batubasha Imana, abantu badakorera Imana, abantu novuga ngo bapaganye mu yandi majambo. Hanyuma rero aba bami canke bano bategetsi bo muri ivyo bihugu vyo muri iyo myaka, ugaca usanga aho guhindura ingendo n'inyifato, guhindura mentality, imitekerereze, imyiyumvirire yabo, aho guhindura ngo bareke ibyaha Imana iriko irabahora, bagaca bahitamwo kudeplasa ishavu ryabo, ibivungonyi vyabo bakabisuka ku bavugishwa n'Imana, nk'aho umengo nibo babaye abansi b'igihugu. Imana yacu nidutabare. Ico gihe murazi nk'uwitwa Mikaya, ingene ngo abakunda gusoma ko muri nkuru za Bibiliya, ingene Mikaya yankwa urunuka ngo ntiyigera avugishwa ivy'amahoro ku mwami, kandi nawe ntiyari kuvugishwa ivy'amahoro. Kandi kitari igihe co kuvugishwa ivy'amahoro, cari igihe co kuvuga imburi ziburira abantu ibyago bigiye kuza, kuko atari amahoro n'umutekano bigiye kuza, ahubwo ko ari ibyago byaba bigiye kuza bizanwe bikwezwe n'ibyaha abantu bagendeye. mu Mana yacu nidutabare. Rero inyuma ya ya makuru rero twabona mu kiganiro c'ejo bundi catubwira ingene uyu mwami yabuze inyishu yotorera kino kibazo, ngo uyu mwami aca ahigira Elisa avuga ati ko ibi byago bivuye ku Mana, nta kindi kizigizigi ndamuzigako, nta kindi ndi bumukureko. Jewe uyu munsi ibi byago byose ni wabiduteye, nintamwica nintamukata umutwe, Imana zibimpanire birushirije. Ngaho ku murongo wa 31 avuga ngo, maze aravuga, no kuvuga umwami aravuga ngo aravuga ati Elisa mwene Shafati uyu munsi niyirirwa ntamuciye umutwe, Imana irakabimpanira kandi birushirije. Imana yacu nidutabare. Rero ibi bintu, iyi nyifato y'uwo mwami nta kindi yari igamije kiretse kwagava la situation, kubera yuko icari gutorera umuti igisagara cose c'i Samariya, umugwa mukuru w'igihugu, capitale nationale ya Israeli, kwari uko bahindukira Imana bakihana, bagasaba uwuvugishwa n'Imana akabasabira Imana imbabazi, bakihana ibyaha byabo, hanyuma Imana ikabahangaza. Kandi bari bazi mu bihe byarenganye bya kahise ko ari inshuro nyinshi Imana yakoresheje ubutabazi special, ubutabazi bw'imboneka rimwe, ubutabazi butamenyerewe n'abantu, ubutabazi butigeze kubaho mu bitabo ndonda kahise k'ibihugu. Imana yacu nidutabare. Murazi ingene Imana yatabaye Abisirayeli
yaciye inzira mu kiyaga. Murazi ingene Imana yatabaye Abisirayeli ikabaha imanu bakarya mu bugaragwa. Murazi ingene Imana yatabaye Abisirayeli ikabaha amazi mu gitandara ahantu mu bugaragwa. Ingene Imana yabatabaye ikabaronsa inyama bidoze ngo babuze inyama. Ni ibintu byinshi twovuga ingene insika z'Yeriko zabomotse imbere y'aba bantu. Aba bantu rero barabuzukuruza canke ico niki ca ryahanga c'aba bantu bakorerwa vya bitangaza. Imana yacu nidutabare rero ngo ahigira guca umutwe uyu uvugishwa n'Imana Elisa nkaho umengo niwe yatuye ibyago igihugu cose. Mugabo yani majambo niyumvira ntakekeranya yuko muvyo yamuhora yuko nkaho umengo ibi byose ntibyari kubarorera kandi wewe akominika n'Imana directement. Imana yacu nidutabare. Nizera ko muvyo yamuhora ibi byari avuga ati yokabaye uvugishwa n'Imana gute tukagogwa gutya. Kw'ivyago rero duhuye navyo bivuye ku Mana. Uyu uvugishwa n'Imana ntaca kitumariye. Imana yacu nidutabara. Ariko mugabo nyene muravyumva yuko yarihenda acatuma rero ngo intumwa zigenda gufata Elisa ngo acibwe umutwe. Umwami nawe ngo yari inyuma avuga ngo ndaje nanje nsange mwamufashe. Elisa uvugishwa n'Imana abimenye hakiri kare bitaraba bigira bibe, acabwira abo bari kumwe, nimubona bimeze uko nuko. Imana yacu nidutabare ngo wa mwama kiza n'ishavu ryinshi n'uburakari bwinshi agomba kwica Elisa. Tubonye ngo Elisa acavugishwa n'Imana avuga ubuhanuzi bwavuga ngo nimwumve ijambo ry'Uhoraho, uku niko Uhoraho agize ngo ejo nk'aya masaha kw'irembo ry'Isamariya ingero y'ifu igogoretse izogurwa shekeri imwe, kandi n'ingero zibiri za sayiri zizogurwa shekeri imwe nyene. Hanyuma ariko ngo umugabisha uwo mwami yagenda yegamiye yishura uwo muntu w'Imana, yishura ibitamuraba siwe yari kwishura n'umwami wiwe ari we shebuja atari bwishura. Hari abantu bakunda kwitanganiza, hari abantu bahandwa ku rurimi kandi ikirenge kitabuze. Bene data, hako wavumera nka kagahanga navuga ngo haje umuntu abaza ngo gahanga wishwe niki, hanyuma nako gaca kishura umugabo ngo jewe nishwe n'ubwo abagabo, nawe wewe uzokwishwa n'akarimi kawe. Hako womera rero nk'uyu muntu ngo ico gihe yaciye agenda mw'isite agenda abwira abantu ati nimuze ndabereka agahanga kavuga gakumbagara hasi katari ku muntu. Abantu ati weye ntuduteshe umwanya, twebwe nta burofa, umwanya tuwuvyaza umusaruro, tukaza ntitubone ako gahanga turahura uratubona. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo acarabazana baraza ati nimuze ndabereke nta ngorane. Bacaraza basanga ka gahanga ntikavuga karaceceka. Gahanga wishwe niki karihorera. Hanyuma barakubita wa muntu twebwe dushimisha nta soni. Barigeze ubona gahanga kavuga kari konyene katari ku muntu. Hanyuma rero iyo muntu murumva nyene ibyago yahuye nabyo. Nimvira yuko kumbure ngira ngo ariko aracikana kaganga kamubwiye ati yega none sinari nakubwiye wewe yuko jewe nishwe n'ubwo abagabo mugawe kuzokwishwa n'akarimi kawe. Uyu nawe ngo umwami agenda yegamiye uyu mugabisha ngo acaritanganiza abwira Elisa umuntu w'Imana ati mbega Uhoraho naho yotora amadirisha mw'ijuru ivyo vyoshoboka? Imana tudutabare. Uravye urugero rw'ibibazo byari bihari, nukuri burya mu mwanya umwe womengo birumvikana n'uwari we wese yovyiyumvira. Wewe rero ntiyahawe igihe co kwihana kuko yerekanye neza ko ari convaincu 100% yuko ivyo naho Imana yotobora amadirisha yo mw'ijuru bitokunda.
Elisa rero acabwira uyu mugabisha, niryo jambo ngomba yuko rero tumedita ko twiyumvira, akamubwira ngo uzobirabisha amaso ariko ntuzobijya. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, Elisa yaravuze ibintu bikomeye ariko ntiyerekana inzira biza kubamwo, inzira bizobamwo, ingene bizogenda, ariko avugishwa n'Imana. Kandi babavugishwa bavuga ibintu avec précision, mu buryo budasanzwe. Imana yacu nidutabare. Baze nko muri kino gihe idolari riri ku 7,500 by'amarundi, ugasanga haje umuntu ahagaze mu gisagara ngo uku ni kuhagize, mwegere hino mwumva ijambo ry'Imana. Ejo nk'aya mango idolari ry'amanyamerika rizoba rivunjwa amafaranga 1,000 c'amarundi. Niyumvira ko abavunjayi n'abandi bahora bayakenera ivyo bintu vyo bibisiga bwenge, ntibovyizera ntibovyemera. Twebwe abadakunda kuyakoresha ngira ngo kumbure twovuga tuti ivyo nibiturabi, ivyo n'ivya bene vyo. Imana yacu nidutabare. Iyumvira arahagaze avuze ngo nimwumve uku ni kuhagize, akavugishwa nyine kwa kundi bavugishwa. Murazi ko bavugishwa mu buryo butandukanye, bidakenewe ko umuntu yenda kugira ni kuvyilisha. Hanyuma akavuga ngo ejo nk'aya mango igitoro kizoba cisuka, ejo nk'aya mango igitoro kizoba gihari ku rugero rukwiye, ejo nk'aya mango nta murongo w'imiduga n'amapikipiki n'amabajaje muzobona ku masitasiyo, ejo nk'aya mango amasitasiyo yose azoba yuzuye igitoro. Ndiyumvira neza ntakekeranya ko ubwo buhanuzi abantu bobwizera batoba ikirenga. Imana yacu nidutabare. Hamwe bavuga ngo ejo nk'aya mango ikiro c'isukari kizoba kigugwa amafaranga 500 y'amarundi. Ndiyumvira yuko bitokoroha. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo, ahantu ubutumwa buhagaze uyu munsi tugomba gukuranwa n'iri jambo rivuga ngo ivy'Imana, ibitangaza vy'Imana idusezerana kudukorera, ivy'Imana yadusezeraniye, ivy'Imana yasezeraniye abayikunda, kugira ngo tubiryeko, kugira ngo tubironke, kugira ngo tube mu babihabwa, kugira ngo tube mu babishikako, kugira ngo tube mu babishikira, kugira ngo tube mu bantu bazokwinjoyinga ivy'Imana yasezeraniye abayikunda. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha, nuko tuvyizera. Utavyizera ntibishoboka yuko ahimbara Imana. Ni kwijambo ry'Imana rivuga hariya mu Baheburayo ngo utizera ntibikunda, ntibishoboka yuko ahimbara Imana. Kugira ngo umuntu ahimbara Imana bisaba ko ayizera, kuko abayegera, abayirondera, abayisenga, abayiteze ko ibimenyetso n'ibitangaza, bakwiye no kwizera kw'Imana iriho, kandi kw'Imana ishobora byose, kw'Imana ari umutabazi atabura guseruka, kw'Imana ari Imana itananirwa, kw'Imana ari yayindi b'abamarayika babwira Aburahamu na Sara mukiwe, bakababwira ngo mbega hari kinanira Imana? Erega nta kinanira Imana. Ivyananiranye, ivyasobanye bikabura ubisobanura, vyasobanye iwanyu, vyananiye mwebwe, mwebwe byarabataye kuwa amazi. Kandi iyo munaniwe ntimuce mwiyumvira ngo n'Imana yarananiwe. Kaya abona mba umuntu ananiwe niyemere ko yananiwe, ariko Imana siyo iba yananiwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha cacu cy'uno munsi, ngaha rero uyu mugabisha arabwiwe inyuma y'ubuhanuzi buvuzwe mu izina ry'Uhoraho
nawe agaca yubahuka agahaguruka akavuga ngo ivyo vyoshoboka, naho uhoraho yotobora amadirisha yo mw'ijuru. Mu yandi majambo, no mw'ijuru nta biriyo vyotuma abantu baronka umusesekara w'ibintu bingana gutyo. Murumva ko yari atituye Imana ku rugero rudasanzwe. Imana yacu nidutabare. Aca arabwirwa rero ngo uzobirabisha amaso ariko uzobiryako. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi, amajambo rero mushishikaye gusoma muzobona yuko bwa buhanuzi bwabaye kwa kundi imbere yuko buba. Hari ijambo nkunda cane ryakozwe n'abanyamibembe, kuko ari nabo Imana yacishijemo igitangaza. Yizere ko ngira ubuntu n'Imana tuzoriganira ko mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha, tuvugane kuri bano banyamibembe ingene Imana yaciye inzira bwa buhanuzi bugaca buba accompli. Imana yacu nidutabare. Imana ikuzuza ivyo yavuze, ivyo yasezeranye, kuko ari Imana itazi kubesha, kuko ari Imana ishira mu ngiro ivyo yasezeranye. Rero bene data bakunzi ba kino kiganiro, ntimumere nk'uyu mugabisha, kuko uwomera nk'uyu mugabisha yobirabisha amaso gusa ariko ntiyobiryako haba namba. Imana yacu nidutabare. Uragomba kubiryako, uragomba kw'ivy'Imana isezerana muri kino gihe ca none, nawe uba umwe mu bantu bishikako. Uragomba kubenefisya ibimenyetso n'ibitangaza, ubutabazi bw'Imana buje mu buryo butari bumenyerewe n'abantu. Nimba ugomba ko bigushikako, nimba ugomba ko bikubako, nimba ugomba ko umusesekara w'ivy'Imana isezeranira abakunzi bayo bigushikako, urasabwa kuvyizera. Utavyizera ntibishobora kugushikako, kuko kutizera Imana kukugira umwasi w'Imana. Utizera Imana ntibishoboka yuko ayihimbara. Yesu ukurikiranye abantu bose yagiye akiza, abantu bose yagiye atabara, yababwira ijambo rikomeye ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Si amafaranga agukijije, si kubera ko ufise inzobe, si kubera yuko wagorotse, si kubera yuko ukomoka kuri Aburahamu. Ekaye, ikintu gitumye ukira, ikintu gitumye ndagukiza ni ukwizera. Kwizera ni kondisiyo idasanzwe dusabwa, ikwiye kutubonekako kugira ngo bikunde Imana ironka aho ikorera, ironka aho ica mu gukora. Imana kugira ngo ironke impamvu yumvikana yo gukora no kudushitsako ivyo yadusezeraniye. Ivyo yadusezeraniye turashobora kutabiryako, turashobora kubirabisha amaso gusa, ariko ntitubiryeko, ntitubikozeko intoki zacu. Kubera iki? Kubera ko tutizeye ivy'Imana yavuze. Dukwiye kwizera ivy'Imana yavuze. Nibuka yuko cage Mariya na Elizabeth baramukanya. Elizabeth yabwiye Mariya, naho nyine hari amajambo menshi mugabo ntaza kuza ko kabisa ngo mama binsozerera ngaha. Namubwiye ngo hahiriwe wewe wizeye, kuko ivyo wabwiwe n'Imana byose bizoba. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, ubutumwa twarabuvuze ko mu biganiro nizera bya Noheli, ko nayo yabaye confirmation, ishobora gukonfirma Mariya yuko ivyo yizeye bizoshika, ko yemeye akavuga ngo ndi umuguranokazi w'Umwami Imana. Ivyo muvuze, ijambo ryawe rimbere nk'uko rivuze.
ariko mugabo turabona yuko byari biteye ubwoba kwizera yuko azovyara ata mugabo baryamanye, ibintu nyene nk'ivyo. Elizabeth aravugishwa kuko aya makuru Elizabeth nta muntu n'umwe yari yayamubwiye, aramubwira ati rega wewe uracafise gukekeranya, ariko mugabo ko wavyizeye uri umuhirwe, kuko ibyo wizeye bizoshika vyose. Imana yacu ntidutabara, nayo tugomba dusenga Imana. Uyu mugabisha byavuye bishika bya bindi biraba, hanyuma bigenda kwa kundi nyene abantu ngo bariko baraniganira indya. Ivyo vyo kurya byari byabonetse kw'irembo ry'igisagara co ku mugwa mukuru w'igihugu ca Isirayeli. Abariko baraniganira indya basitana kuko bamaze igihe kitari gito bishwe n'inzara izura inzara. Urumva ko harimwo n'abari bariye abana babo, yumvire nka ba bagore bari bariye abana babo, none indya zirabonetse kandi novuga ngo ni nkaho novuga ngo ni kuri gusa, ni ku buntu. Urumva nyene utavuye mu nzira bategeza kugucako, rero ngo baca baramucako baramuhonyanga, arapfa apfa abibonesheje amaso yiwe, ariko atabiriye. Imana yacu nidutabare. Isi compa Imana ikaduteramwo kwizera, tukizera ivy'Imana ivuganye natwe, tukizera ivy'Imana yavuganye natwe, tukizera ubuhanuzi Imana yaduhaye, tukizera ijambo ryayo ibyo rivuga yuko ari ibinyakuri. Icoma Imana ikaguteramwo kwizera kugira ngo ntuzohave ubirabisha amaso gusa hanyuma ntubigeka, kuko ibyo wasabwa kwizera nutavyizera uzobirabisha amaso ariko ntuzobirya. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero n'umuhigwe umuntu yizera Imana n'ijambo ryayo, kuko ibyo yasezeraniwe azobirabisha amaso gusa, ahubwo azobijyako, azobibamwo, azobinezererwa, azokwinjoyinga ubwo buzima Imana yamusezeraniye. Nico kintu usabwa kugira ngo kize kugushikane neza mu vy'Imana yagusezeraniye, ariko nutizera bikwiye byuzuye uzobishikamwo, uzovyumvisha amatwi gusa hanyuma ntuzobibamo. Dusenga Imana. Ico Imana yipfuza ikugomba ko nuko wizera, kandi ukwizera gushitse kugira ngo bikunde ironke aho ifatira kugushikana mu vyo yagusezeraniye. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cane kubwana amajambo twumvise atubwiye ngo abatizera ibyo wavuze, ibyo wasezeranye nabo, abo ngo bazobirabisha amaso ariko ntibazobiryako, ntibizobivyabo, ntibazovyegukira. Umukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha yumvise ano majambo bikaba vyaramugoye, akaba yarangaje umutima kure yawe, akaba amaze iminsi yihebuye kubw'intambara, kubw'amakuba, kubw'amageragezwa y'ibyo ariko aracamwo, hanyuma akaba agazigaye avuga ngo nubwo vyogenda gute jewe naramaze kuba ruhebwa, amadeni mfise, indwara mfise, ibitero vy'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'abanyamareba, ibya karande bimboshe, uruhombo runyugariza imbere n'inyuma, ntivyoba bigikunda. Imana ivy'iwanje birarenze, ntaco bikibikora. Kuba umuntu yarageze ahantu ariko yumvise ino jambo agaca avuga ngo bwa bundi birashoboka, akaba yihisemo guhindukira, kwihana, gusaba imbabazi kugira ngo bikunde umubabarire. Iki gihe cashitse kuri uno mugabisha nawe kitaramushika kuri uno mukunzi wa kino kiganiro. Uyu muntu ni umweze mutunganye, imbabazi zawe zimubonekeko, ivyo ugomba vyose bishishikare kuba ubuntu n'ukuri n'amahoro biva kuri wewe bigaragare kuri we. Urakoze, ivyo ugomba vyose bibe. Turakwiteze, turiteze kwe gutabara abari barusha, abari baremerewe, abari bafise imitwaro yari ituma bihebura, yari ituma biganyira, yari ituma babona yuko mw'ijuru ubutabazi bwaheze. Aba bantu turize byo kubatabara umwe wese nk'uko wabigabiye, mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubisabye tuvyizeye. Amen.